Mu 1922 Garrett Morgan ari kumwe na murumuna we John Morgan mu modoka babonye impanuka mbi mu masangano y'imihanda. Indi modoka yagonze akamodoka kakururwaga n'amafarasi. Abari bakarimo barapfuye. Bene izi mpanuka zari zogeye cyane icyo gihe. Garrett Morgan byamuteye kwibaza, arataha atekereza ukuntu imodokari zajya zihanahana umwanya aho imihanda ihurira. Nibwo ahimbye icyapa cyahinduye burundu iby'umutekano mu mihanda. Kiriho imiriro itatu cyangwa se amatara atatu: umutuku uvuga guhagarara, umuhondo uvuga kwitonda no kugabanya umuvuduko, icyatsi kibisi kivuga kugenda. Ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri 1922 yashyikirije ibyangombwa urwego rutanga ibyemezo ku byavumbuwe United States Patent Office. Rwamuhaye icyemezo nimero US 1475024A cy'umutungo we mu by'ubwenge ku itariki ya 20 y'ukwa 11 1923. Bityo rero niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kuwubyaza umusaruro. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda migari cyane kandi miremire cyane, Federal Highway Administration mu Cyongereza, kivuga ko yarengeye ubuzima bw'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine hari ibyapa by'imiriro itatu iyobora imodokari bigera ku 320. Muri uriya mwaka w'1923 Garrett Morgan yagurishije umutungo we mu by'ubwenge na sosiyete yitwa General Electric yazobereye mu by'amashanyarazi n'ingufu. Yamuhaye amadolari 40,000 y'icyo gihe. Uyashyize mu gihe tugezemo arenga 700,000. Ariko yaranafite ibyemezo by'umutungo mu by'ubwenge no mu bindi bihugu by'amahanga by'umwihariko muri Canada no mu Bwongereza. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika. Garrett Morgan yari muntu ki? Yavutse mu 1877 mu mujyi utuwe cyane cyane n'abirabura witwa Paris wo muri leta ya Kentucky mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be bombi, Sidney Morgan na Elizabeth Reed, bahoze ari abacakara bari barahawe ubwigenge n'abazungu ba nyirabo. Garrett Morgan yari uwa karindwi mu bandi bavandimwe be bose hamwe 10, bavukanye rero ari abana 11. Yize amashuri abanza yonyine gusa, ariko yahoranaga amatsiko cyane yo kumenya kandi yari afite n'ubwenge kimeza, ari nako yarazi gukorakora mu tuntu twinshi twose tw'ubukorikori. Byamuhaye guhora atekereza ku buryo ibintu bikora n'uburyo yabisubiza mu buryo igihe binaniwe gukora neza. Ni gutyo byamuviriyemo no kuvumbura ndetse no gucuruza. Mbere y'ibyapa by'imiriro cyangwa se ari amatara biyobora imodoka mu masangano y'imihanda, Garrett Morgan yari yarahimbye mu 1916 mask ikingira cyane cyane bakizimyamwoto ibyuka bibi nk'imyotsi. Nayo yayiboneye icyemezo cy'umutungo bwite mu by'ubwenge. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo barayikoresheje cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Garrett Morgan yahimbye n'ibindi bintu byinshi byo gufata neza imisatsi akanabicuruza. Mu 1920 yashinze n'ikinyamakuru cyitwa Cleveland Call cyasohokaga rimwe mu cyumweru. Mu 1938 cyahinduye izina cyitwa Cleveland Call and Post. Ubu ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu. Garrett Morgan yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura. Bityo mu 1908 yashinze ishyirahamwe ryitwa Cleveland Association of Colored Men, ryaje kuba fondasiyo y'umuryango mugari witwa NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara nk'uko abirabura bitwa,
wavutse mu mwaka wakurikiyeho w'1909 anawubera umwe mu bayobozi bo kwikubitiro. Yahaga n'intwererano zitubutse cyane cyane amashuri makuru na za kaminuza z'abirabura. Garrett Morgan yitabye Imana mu 1963, yari afite imyaka 86. Yabyaye abana 3 bose b'abahungu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Nshuti turi kumwe, ni no kuri iyi Amerikana dushoreje gahunda yo muri uyu mwanya. Mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama. Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Kino kiganiro mushobora kandi kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook, YouTube, Instagram na X naho ni VOA radio yacu. Turi muri studio y'indwi. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Abahinga mu vy'ubuganga bagabisha ku biharuro vy'ingwara ya cancer y'ibere ibandanya kwiyongera cane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU gitahamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rivuga ko muri Afrika bandura iyo cancer biyongera ibice 20% ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mu mwaka wa 2022 ni miliyoni z'aba 10. Hazogera mu 2050 abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365 niko OMS bivuga. Mu Burundi Ishamwe uzima ryahora mu masekeze yo guhimiriza ivyo cancer nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima, ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukumwe Washington DC muri studio y'indwi. Muganga Tanya, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga. Murakoze cyane kutumire. Ego, mbona Washington DC gufashe neza, usa neza. Murakoze. Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye, wahamaze igihe kingana gute? Ndahamaze indwi. Yego, ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, mu conference yo kungurana ubumenyi, ibintu byerekeye amagara y'abantu. Nubwo ubumenyi nyene twagusavye kugira ngo uze kutuyagira ko cane dushimikira cane ku gihugu c'u Burundi nico ukore hamwe ariko n'ivyo mu karere hari ico biziko. Uri umukuru w'ishirahamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha no munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru w'ishirahamwe uzima uri no mu baritanguje.
Ishamwe Ubuzima ni iki ryatanguye ryari rifise intumbero nyabaki? Murakoze. Ishamwe Ubuzima ni ishamwe ry'abaganga association. Kimwe mu byo dukora harimwo mu kwigisha ku vyerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku vyerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari ingwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara, ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimwo kwigisha ku magara y'abantu, harimwo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe, ariko mu nyuma tukagera no kuvyisununuye. Aho mvuze nko mu bintu vy'imfatiro ni kuvuga ntimbega kuko abaganga bama ariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi. Umva hari igihe babivuga kenshi, ariko ku muntu agaheza akiyumvira ati mbe babivuze gutyo bisigura iki? Mbe kuko hari igihe batubwira ngo kugabanya amavuta, mbega inzoga zigira ingaruka mbi gute ku mubiri? Kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza akigira ingingo vyorosha kurusha uko uba uri kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu. Yego, rero nico gituma tugira ibiganiro bijanye no kumenyekanisha, kugira umuntu atahure amagara yiwe, ariko ntituhereze kuri ivyo bito ari igihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse. Nk'akarorero ni nko kugisha kubera ivyerekeye kanseri y'ibere. Twatanguye kugira amakampanye, nuvuga amasekeza yo kwigisha ikibyerekeye kanseri y'ibere guhera mu 2019, kuko ingwara ya kanseri y'ibere ni ingwara uburyo bwo kuyigwanya ni kuyimenya. Nubwo buri ahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere, byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kuba azi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha. Rero ivyo biri mu byo bimwe mu byo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya, bamenye inyifato ibereye bogira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo, hako baja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi, bigutwaye n'umwanya mwinshi, ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara meza. Twaca tugaruka kuri ivyo vy'iryosekeza, ariko imbere yaho Ubuzima irihe? Iri mu gisagara ca Bujumbura, Igitega iriyo n'ahandi, muri hehe neza? Tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura, ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no mu zindi ntara. Nuko rero uti mu 2019 muri Ubuzima muratanguye amasekeza ya kanseri yo mwibere. Kuki amasekeza kanseri yo mwibere apana izindi kanseri? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba? Ego, kw'isi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October. Ayo yatanguye mu 1985, aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha ku vyerekeye kanseri y'ibere. Mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika